Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Naje ndi umuntu ava ruguru amerewe nabi cyane, bamfata ukuboko kandi ntari impumyi kubera amagara make. Nshashimira abasenzi ngabo gicaniro ca Repentance banyitayeho, bakansanga no muhana aho ngiye kurara, bakansengera. Uwo munsi ndafungura ntaho nafungura atana kajina. Wari umerewe gute mu mubiri mu bisanzwe? Je umubiri wanje ukuntu wari umeze, waribwa umubiri wose gushika no mugwara, wamenga ni intozi gushika naho ndyamye haza haraza inkugute aho ndyamye. Hama rero bamaze kusengera uwo munsi ndanywa agafanta ndafungura no tuntu dukeya. Ari umaze iminsi ngaho udafungura? Nari maze hafi iminsi 5 atakintu na kimwe, ivyo narivyo bintunze vyonyene. Muga rero mumaze kunsengera muramba hafi, mbuke ndafungura nabuke ndaza muri wanje baransengera ndasubira ndagenda fungura. Mvuye ngaha muri ruwanje ivyari bisigaye ngaha mu mutwe hose numva mvyimvye, bica bigira mu ndoto y'umuntu ndose umwana ngo yahiye yapfuye. Ngiye kuraba baca bamushira ku mutwe kumupfuvya ngaha, aca sokoroka y'ibintu vy'amatiyo mu mutwe biduga, cyane kangura umutwe wanje wakize. Hama ndaza ngaha mukozi w'Imana aransengera ndabohoka. Ubu rero nagomba ngene nshimira Imana nsubire mu rugo ruguru, nshimira Imana ya Repentance gicano ca Repentance. Nongera nshimira umwongere wa Repentance, Imana imwongera amavuta ko yitwararika intama ubusho Imana yamuhaye kuragira akabwitwararika. Yesu ashimwe. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yazavuye ruguru arivujije, turamusohoye ibitaro arasubiye muhira. Komera Imana amashyi menshi. Ariko ni ibitaro vy'imwemu, kuko nimba nihenze nimba nibuka neza yaravuye kwa muganga. Yarari mu bitaro arivuza, abona ntibiriko biragenda, hanyuma turamusengera. Ibi Imana ntiyavuze ko yabigize ibitaro vy'imwemu? Imana idufashe cyane. Ntawe tubuza kunywa umuti wo kwa muganga, nta n'uwo tubuza kwivuza, kuko natwe tuguma tubarungika kwa muganga. Iyo dusenze turavye muri scanner yo mwijuru tukabona ko ibintu vyawe ari vyo kwa muganga, ca tukurungika kwa muganga. Iyo tubonye ko ari vyo bikeneye ubufasha bw'amasengesho, ca tugusengera, kandi nta ngwara Imana idakiza. Tuyongera amashyi menshi cyane. Yego.